Hello, turabaramukije mwese bakunzi ba YouTube channel yacu Ibintu n'ibindi. Uyu munsi rero turafitiye bishasha nkuko twama tubazanira bishasha kandi bishasha bimeze neza biteye igomwe. Ariko imbere yo kudutangura ndashaka ngufyonde kuri subscribe canke s'abonner ku bafise amatelefone ari mu gifaransa. Ufyonde s'abonner ama iruhande s'abonner canke subscribe hari agakengere karaho oya. Ugafyonde kugira ngo ama video yacu canke amakuru yacu bizoze bikorohera kuyabona mu ba mbere. Uyu munsi rero twari tubafitiye ibintu bishasha nkuko narimeje kubibabwira. Ni jewe Bruce Atungimana kuri microphone. Uyu munsi nari ndabazaniye inkuru shasha, ibintu 15 ukwiye kumenya kuvyerekeye Ububirigi. Ni ibintu vyinshi twarize za geography kw'ishuri, ariko ni ibintu vyinshi burya nasanze tutazi kuvyerekeye Ububirigi. Ariko uyu munsi rero muri kino kiganiro ngiye kuguha ibintu 15 ukwiye kumenya ku Bubirigi canke kuri Belgique. Ububirigi ni igihugu gitoya gikikujwe n'Ubufaransa, Ubudagi, Luxembourg na Pays-Bas, kandi kikaba gifise abantu barenga gato imiriyoni 11. Naho ari gito kandi gisa n'ikitaragaragara muri poritike mpuzamakungu, kirazwi kubera ubwoko bwinshi bw'inzoga na shokora, gikora hamwe n'ibindi bintu abantu batibazako. Ngibi ibintu 15 ukwiye kumenya ku Bubirigi. Twatanguye icambere, izina ryacu. Izina Belgique rikomoka ku baromani igihe bita intara yabo yo mu buraruko Belgica, n'abantu baho bakitwa Berger canke Berger. Ubu ico gihugu citwa ingoma y'Ububirigi kandi kikaba gitwarwa n'umwami Philippe. Muravyumva rero yuko Belgique izina ryacu rikomoka ku baromani, ni benshi tutari tubizi. Kandi hari n'abandi bahora bibaza ko peut-être Belgique bitwarwa n'umupresident, ariko oya, Belgique ubu yitwa ingoma y'Ababirigi, ikaba iyobowe n'umwami Philippe. Ica kabiri, ururimi rwacu. Ububirigi bufise indimi zitatu zemewe n'amategeko, aho twovuga ikineerlandais, igifaransa n'ikidagi. Naho bitavugwa cane, Bruxelles, umugwa mukuru w'Ububirigi, ufatwa nk'umugwa mukuru w'Uburayi, kandi indimi zihavugwa cane ni Icongereza, Igitaliyana, Ikiespania, Icarabo, Ikiwallon n'izindi zo muri ako karere. Naho bitoroshe ko batahurana mu ndimi, inzoga zirabafasha. Ica gatatu, Ububirigi nico gihugu conyene gifise inama nshingamateka 7. Mwese murashobora kuba mwibaza ati mu bihugu vyose canke kw'isi yose nkumbure haba hari n'amashingamateka imwe, ariko urumva rero ko Ububirigi bwobwo bufise inama nshingamateka 7. Ica kane, Ububirigi cabaye igihugu ca kabiri mu kwemeza ukurongorana kw'abantu basangiye ibitsina, kuko cavyemeje mu mwaka w'2003 inyuma yaho igihugu ca Pays-Bas kivyemeje. Ica gatanu, Ububirigi nibwo bufise inyubako y'ubutungane nini kw'isi, kuko ifise uburinganire bwa metero kare 26,000, mu gihe ishengero ryitiriwe umweranda Petero ryo muri Roma ringana na metero kare 5,000. Inzu y'umwami w'Ububirigi isumba ibice 50 inzu y'umwami w'Ubwongereza. Ububirigi nico gihugu c'Iburaya gifise ingo nyinshi zahukanye. Igice kimwe kuri bitatu vy'ingo zubakwa n'imiburiburi umwe mu bubakanye aba yarahukanye mu rundi rugo. Ikigira indwi, Ububirigi nico gihugu casumbije Iraq mu kumara igihe kirekire kitagira leta, kuko camaze imisi 541 hakiri imari z'uko imigwi yari ishamiranye yoja hamwe. Haca hiyongerako imisi 48 yo gutunganya leta.
Ico gihugu kirazwi kandi ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990 camaze amasaha 36 cakuye ku ngoma umwami waco kuko yari yasavye ko botuma bamukombora hako asinya itegeko ryemera gukorora imbanyi. Ikigira umunani, Ububirigi nico gihugu ca mbere c'Uburayi gifise abantu benshi baba mu bisagara kuko ibice 98 baba mu bisagara. Ibisagara vyaco biri mu bisagara vya mbere kw'isi bifise abantu benshi. Ububirigi kiri kandi mu bihugu bifise amatsinga menshi kuko ibice 97 vy'imihana bironka imbonesha kure biciye mu matsinga. Ikigira icenda, Ububirigi bwatangiye gukora shokora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 635. No kuvuga ko haheze imyaka hafi amajana 4 ubu gikora itoni ibihumbi 173 ku mwaka kandi gifise amaduka hafi ibihumbi 2 adandaza shokora. Abakunda amashokora murumva yuko rero Belgique yo yatanguye kuzikora kuva mu gihumbi kimwe amajana 635. Ikigira 10, igisagara citwa Anvers co mu Ububirigi nico murwa mukuru w'ubutare bwitwa diamant. Ububirigi nico gihugu ca mbere kw'isi cakira kigatunganya diamant, kigakurikirwa na Amerika. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 447 kugera uno munsi gitunganya ibice 80% vya diamant zo kw'isi. Umuntu wa mbere yatangiye gutunganya diamant kw'isi nuwo mu bwoko bw'abaflama yitwa Ludwig van Barken. Kandi igishusho ciwe kiraboneka hafi y'igisagara ca Anvers. Urumva yuko rero Belgique ariyo ya mbere izi gutunganya ivya diamant. Ikigira 11 kuvyerekeye Ububirigi. Ububirigi burazwi cane ko bukora amafiriti ya mbere aryoshe kuko nayitwa French fries adandazwa mu bindi bihugu ava mu Ububirigi. Amasaha ayariyo yose urasanga aho badandariza ifiriti. Ibanga rituma izo firiti ziryoha gusumba izindi zose ni kubera zitekeshwa amavuta menshi. Ku bakunzi b'amafiriti nkanje ngaha murumva yuko rero mu Ububirigi hazwi nkaho bakora amafiriti aryoshe. Mugabo nawe ushobora gutuma aryoha kuko urumva ko ibanga ryo nyene rituma amafiriti y'abaryoha ari uko bazitekesha amavuta menshi. Ikigira ica 12 dukwiye kumenya kuvyerekeye Ububirigi. Ububirigi nibwo bwatanguje ubuhinga bwo kwigana inkuru bakoresheje ibicapu, ico twokwita bande dessinée, kandi abahinga bakomeye cane ni Ababirigi, aho twovuga nka Tintin, Asterix, Lestroms, Lucky Luke n'abandi. Inkuru zose ziganywe hakoreshejwe ibicapo udasanzwe zikomoka mu Buyapani usanga arizo muri Amerika canke mu Ububirigi. Ico 13, igicurarangisho citwa saxophone cakozwe n'umubirigi yitwa Adolf Sax. Abacuraranzi aho muzobona ico gicurarangisho ca saxophone kuko abacuraranzi kenshi bakunda no gukoresha ibintu mutazi n'ababikoze. Rero ico coco citwa saxophone aho muzobwa mukomanya gikoresha muzomenye ko cakozwe n'umubirigi yitwa Adolf Sax. Ico 14, ku mugabane w'Uburayi wose Ububirigi nibwo bwatanguye kubaka inzu ya mbere ndende. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 928 mu gisagara ca Anvers niho hubakwa inzu yiswe Torengoborg ifise uburebure bw'amaduka bungana na metero 96. Yarigizwe n'inzu 26 zigerekeranye. Iyo nzu muri kino gihe izwi ku izina rya Boratoren canke KBC Tower. Niyo yari iya mbere ndende i Buraya kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Uwo mwaka niho hugururwa inyubakwa yitwa Teresa Martini Tower mu Butaliyano. Ico 15 arico kiturangiriza ikiganiro cacu c'uyu munsi kivuga kuvyerekeye abakinyi bo mu murwi w'Ububirigi. Abakinyi bo mu murwi w'Ububirigi bitwa amashetani atukura.
haraheze imyaka 113 kandi naganda bibutse yuko uwo murwi nyene niyo equipe nationale ku basanzwe babizi canke umurwi mukuru w'ico gihugu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1906 aho uwo murwi wari ufise umwambaro utukura baciye bawita amashetani atukura. Nituzi igituma biswe amashetani, ariko igituma bashize ko atukura nuko murumva neza yuko ico kibambara umwambaro utukura ari wo watumye bitwa amashetani atukura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 970 ku ntwaro ya Raymond Gothlas uwo murwi bawita amashetani yera, ariko kandi no mu mwaka w'ibihumbi 2000 bawise amashetani yirabura. Ayo mazina yose yava ku mabara y'imyambaro baba bambaye mu gukina, ariko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 uwo murwi wagumye witwa amashetani atukura. So turabashimira rero mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango, ndazi muradukunda natwe turabakunda, mwakoze kutukurikirana. Ndabibutsa neza ko uwari kurashikiriza kino kiganiro ari umumenyesha makuru wanyu Bruce Hatungimana. Reka rero ndabikebanure, ndabasezere, ndababwira yuko tuzosubira aho ubutaha ndabazaniye inkuru nshasha nziza zitomoye zimeze neza nk'iy'uyu munsi. Reka ndabasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana aho muri hose, abari Burayi, abari Afrika, abari Aziya, aho mutwumviririza hose. Imana nye n'amahoro ibe mu byanyu no mu banyu. Naho utaha. Bye bye.